munsi nipfuza ko turabira hamwe ibijanye na internet. Internet iriko iraba igikoresho gikomeye kwisi. Mu mareta atandukanye, mu nganda, mu mahinguriro, abantu mu bikorwa vyabo vya misi yose bakoresha internet. Ubu internet carabaye ikintu ahubwo badakoresha gusa kibazanira umusaruro. Ndavuga mu buryo bw'amahera, kandi amahera menshi. Mu misi heze twarabonye yuko internet yatanguye kera hariya mu gihugu ca Amerika, yatanguye nko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 969, ariko ikomera hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 n'igihumbi kimwe n'amajana 990. Mu Burundi internet yatanguye kuhashika buke buhoro buhoro mu gihumbi kimwe n'amajana 996, ariko murumva yuko yakoreshwa n'umuntu umwe, babiri, batatu, amashirahamwe na leta kumbure. Mu bihugu biteye imbere rero internet irorosha ibikorwa cyane. Nukuvuga ngo vya bikorwa vy'uburimyi, vya bikorwa vy'ubudandaji, vya bikorwa vy'amahinguriro biroroha cyane kubera internet. N'ivy'ubuvuzi birateye imbere cyane kubera internet. Urashobora kubura ngaha, uwundi nawe ari ku birometero n'ibirometero, agashobora kugufasha ibintu, ari ibintu vy'ubuhinga, ari ibintu vy'ubuvuzi. Nimba bariko barakora umuntu akagufasha ari muri Amerika. Kubera iki? Kubera internet. Mvuze internet iragutse, aha twumvamwo za zindi za YouTube, turumvamwo za Twitter, turumvamwo za Facebook, turumvamwo n'ayandi platform yose, za WhatsApp n'ibindi. Uno munsi nagomba nshimikire ku mbuga za YouTube na Facebook. Igihugu kiza imbere mu bindi bihugu vyose bikoresha urubuga rwa YouTube na Facebook. Reka mvuge YouTube gusa. N'igihugu c'Ubuhindi, hagasubira Amerika. Muri ibi bihugu hariho aba billionaire canke aba milliardaire baronka amahera biciye kuri YouTube. Ikintu gitangaje rero, ku rubuga rwa YouTube bigaragara yuko urwo rubuga rukoreshwa n'ibice vyinshi vy'abagabo. Gwa yuko ibice 90% rw'ibishigwa ku rubuga rwa YouTube birabwa n'igitsina gabo, kandi ibice 56 vy'abagabo nibo bakoresha imbuga za YouTube. Nukuvuga ngo n'aba YouTuber canke n'abantu batanga ivyigwa canke berekana ibintu kuri YouTube. Ibice 44 navyo gusa n'abakenyezi canke n'igitsina gore. Murumva ko mubashirako ibintu kuri YouTube, abashirako content ni bice 56 vy'abagabo, n'ibice 44 vy'abagore. Muri ivyo bintu vyose biba bishizwe ku rubuga, ibice 90% vy'ivyashizweko birabwa n'abagabo. Kubera iki none? Ngaha abashakashatsi bavuga yuko igitsina gabo arico kiraba YouTube cyane. Kubera iki? Kubera kuri YouTube haba hariko ivya sport, haba hariko ivya politique, haba hariko ibijanye n'ubushakashatsi, amascience, amateknology, ubuhinga. Ivyo navyo igitsina gore si benshi usanga bari muri ivyo bintu. Aba ngo kurundi ruhande usanga ari benshi kuri Facebook no kuma Instagram. Ibi ndiko ndababwira n'ubushakashatsi n'abantu bashakishije igituma abagore usanga n'abakobwa bari kuri Facebook. Bavuga yuko abagore usanga bari kuri Facebook kubera barakunda ibintu vy'ubwiza, voilà,
barakunda gusabikanya utuntu tw'amafoto kugira ngo abantu bagire komantere, kandi ngo kuri Facebook uhasanga abantu benshi. Abagore nabo barakunda kurabwa, voilà, n'abakobwa agapostinga ifoto yiwe ikagirwa like n'abantu benshi, bakagira komantere. Ivyo rero bobo ngo nivyo bibaryohera cyane. Nk'akarorero ka hafi kibi mvuze kugira ngo mubitahure neza, raba nk'urubuga rw'ishure ry'abarundi bose, rurabwa n'ibice 86 hafi 87 kwijana aba n'abagabo canke n'igitsina gabo. Abagore canke abakobwa nabo baraba ibica mu ishure ry'abarundi bose nibice 13 n'igice kimwe kwijana. Musha mutahura iki? Uravye akenshi ivyo ducisha kuri urubuga rw'ishure ry'abarundi bose, kenshi turacisha ko ivyigwa vyihariye, turacisha ko politike. Mubona yuko ivyo ducisha ko igitsina gore kitari yenterese, ariko kameme nk'ibi bice 13 vyaba bari ngaha ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose, nabo gutera intege cyane, kuko ndazi yuko ibica ngaha biri mu bintu bitenteresa igitsina gore. Tuma abagore canke abakobwa badukurikirana ari abo gutera intege cyane, kuko baba bari umutima menyo, kuko ibintu dushikiriza vraiment ku gitsina gore, ku bantu b'abagore canke abantu b'abakobwa ni bake bashobora kuvuga bati reka tuvyumvirize. Ubonye umugore canke umukobwa akunda ibintu vya politike, akunda kuvyumviriza, akunda kuvyitwararika, uyo azoba ari exception, ni bidasanzwe. Nukuvuga ngo ni bidakunda gushika kenshi. Ntitwava tuvuga ngo ivyo biri muri kamere zabo, ariko nukubatahura. Nizera yuko bitegerezwa kugenda birahinduka. Nuko rero umugwiza atunga Bill Gates yaravuze ati, niyo ibikorwa ukora bitaba biri kuri internet, aho ntaco uzoba uri kurakora. Ati umunsi umwe ivyo uri kurakora uzobona bigenda akagirire. Ivyo yavuze nivyo. Ubu abantu baradandariza kuri internet, ibikorwa ahanini byinshi babikorera kuri internet. Uburimyi ubu buri mekanize, nukuvuga ngo usanga hari haba machine menshi akoresha ubuhinga bwa internet, kuvomera, kugira ibiki, voilà, ubushakashatsi bukoreshwa internet. Ubu kwigisha benshi babikora biciye kuri internet, hari habiga bakaronka amadiplome biciye kuri internet. Ubu ndiko ndigisha biciye kuri internet, ubu muri kure na kure. Donc atari internet no bikora gute? Ivyo shoboka ngo if your business is not on internet, then your business will be out of business. Izo mbuga zose twadondaguye zirafise akamaro nivyo, ariko urubuga biboneka yuko ruriko rurakoreshwa n'abantu benshi kandi rufise ico rubasigarana, n'urubuga rwa YouTube. YouTube iriko irakora ibintu bikomeye. Ubu abantu bararonse ubuzi kuri YouTube. Ubu abantu bariko baraca amahera menshi cyane biciye ku rubuga rwa YouTube. Abategetsi, amareta usanga afise imbuga za YouTube. Amashirahamwe atandukanye usanga afise imbuga za YouTube. Abantu bakomakomeye kwisi, voilà, nk'aba Obama, ba Trump, abo bafise ama YouTube yabo, amashene yabo. Kuvuga ngo abantu bafise influence bakoresha urubuga rwa YouTube mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo, voilà. Nka Donald Trump murabona yuko afise abantu barenga miliyoni 3 bamukurikirana. Obama murabona yuko afise abarenga 500,000 bamukurikirana. Turetse yuko urwo rubuga rubasigarana ikintu, n'urubuga bagirirako influence, voilà, n'urubuga rubatuma bamenyekana cyane.
Afrika none muti bipanze gute? N'ivyahe bihugu bikoresha urubuga rwa YouTube cyane? Igihugu kiza imbere y'ibindi mu bihugu bikoresha YouTube muri Afrika ni igihugu ca Egypt, hagasubira igihugu ca Nigeria, hagasubira igihugu ca Afrika y'Epfo, Algeria, Maroc, Kenya iza ubwa gatandatu. Ibihugu rero ntigiye kuvuga urubuga rwa YouTube ruriko rurakora ibikomeye cyane. Ugwaruka gwararonsa akazi, ruriko rurakora akazi biciye kuri YouTube. Voilà, bashiraho ibikorwa vyabo bakaronka amahera kandi bakaronka amahera menshi. Voilà, aha rero baramaze kuguruka amaso. Bisigura yuko n'iyindi mihora bayikoresha mugaba hanibanze ku rubuga rwa YouTube cyane kuko nigo navuze yuko ruhemba kandi rugahemba neza abariko bararukoresha neza. Muri Kenya urubuga rwa YouTube rukoreshwa ku bice 30%. Aha ni mu mwaka wa 2024. Narigeze kubereka ukuntu ugwaruka go muri Kenya rukoresha internet cyane kandi leta yabishizemo umutahe munini kugira ngo ugwaruka gwironderera akazi kuri internet. Daruto aramaze kubitahura yuko internet ari ubundi buryo bwo guha akazi ugwaruka. Ndibuka ko nigeze kubikora ku Urugendo aho President Ruto yari yagendeye ikigo kirimo ugwaruka rukoresha internet. Mesherezami ibi ndiko ndababwira no kuri kwigendera abandi bariko baracama miliyoni n'amamiliyoni y'amadolari biciye kuri internet, biciye kuri YouTube. Tahikomeye mana yanje. Number 2, tumekubaliana na iko katika budget yetu mambo ya digital jobs. Pale katika mtandao kuna nafasi ya ajira kwa mtandao, digital jobs. Inchi zingine kama kule Philippines wako na watu karibu milioni 10 wanafanya kazi kwa internet. Na ndio sababu mmeona katika manifesto yetu tumeweka 100,000 kilometers of fiber optic because we want to grow digital jobs. Tumesema tutaweka 25,000 Wi-Fi hotspots around the country ikiwemo hii Kakamega, so that we can get our young people onto the digital platform so that they can look for digital jobs and also engage in digital commerce. Bashizemwo amafaranga menshi kugira ngo ugwaruka ruronke access kuri internet, hanyuma bikorera ibikorwa barondera ubuzi buruzuye kuri internet. Nk'akarorero nk'uyu yari yabatembereye aho bakorera. Voilà, ati wewe nk'akarorero uronka ngahe mugabo? Work on 21 hours. Okay. Then with a total of 7 jobs. To combine all, I've managed to earn 900 USD. That is equivalent to 146 Kenyan shillings. Voilà, ati ngaha muri ubuzi nkoze amadolari 900 ntibankuriramwe. Voilà, aya madolari 900. Umurundi umukozi wa leta yakongataye akiga kaminuza bwarubaka bakora ni bande baronka amadolari 900. Aya madolari uyashize mu marundi ubu nangahe? Voilà, utora amamiliyoni angahe? Bo ayo ntayo nirwa ndavuga. Mwebwe murayiteraniriza. Out of them. Isaiah. Yes, Isaiah. Isaiah, are you able to, if you have more work that you can handle, yes, as Isaiah, yes, are you able to get support from other people, maybe call in 1, 2, 3 other people to support you as you? Yes, when I get a lot of jobs, I believe I work a lot of hours, and so I take the shortest time to complete a website. But if I have 2 websites at the same time, I have my colleague here usually pass the work to him. Yes. Bagira ibintu vy'ama website bagafashanya muri ibi canke biriya kugira ngo baronka amahera. Again, we are bringing down the cost of telephony, and we are also reducing excise on the internet, again, so that our creatives and the whole ecosystem around online work, online engagement can be a lot more easier and a lot more cheaper. Ati twagerageje gukorora n'ibiciro vy'amatelefone kugira ngo ugwaruka goroherwe kuronka amatelefone ruyakoreshe internet
vya bikorwa bituma ruronka umusaruro vyorohe. Aka rero karakarorero k'igihugu ca Kenya kimaze gutahura akamaro k'ikintu citwa internet. Reka tubandanye mu bindi bihugu. Mu gihugu ca Uganda YouTube ikoreshwa n'ibice 19 hafi 20%. Muri Sudani y'Epfo YouTube ikoreshwa n'ibice 12%. Muri Congo YouTube ikoreshwa hafi n'ibice 27%. TZ canke Tanzania YouTube ikoreshwa n'ibice 22%. Mu Rwanda YouTube ikoreshwa n'ibice 14 canke hafi ibice 15%. Ndarangije East Africa yose nsigaje mu Burundi. Abakoresha YouTube mu gihugu c'u Burundi ni bice 4.65%. Uru rugero turiko muragumvaga abantu b'Imana. Nukuvuga ngo muri East Africa turi abanyuma. Muri Afrika no kwisi yose turabanyuma. Bavuga yuko turi muri mediocre. Akantu gatangaje rero kandi kababaje. Ku Rwanda YouTube ikoreshwa hafi ku bice 15%. Aho ugwaruka nka rwishi ruri kuri YouTube. Mbeshere ja kuri chaîne zikomeye, iyo usanga ari y'umunyarwanda, iyo usanga ari y'umunyarwanda, abanyarwanda nibo biganziye kuri YouTube. Ivyo bimiliyoni vy'amadolari nibo bariko barabicagagura. Voilà. Baza barabigize akazi ka misi yose. Ikintu kibabaje cane, kimbabaza kigasubira kikambabaza. Abarundi bakoresha Facebook ni bice 75%. N'uduce dutandatu turiko. Nukuvuga ngo hafi ibice 77%. Abanyarwanda nabo bakoresha Facebook ni bice hafi 31-32%. Nukuvuga ngo ingufu bazishira kuri YouTube, Facebook bakayirekera abarundi. Kuri Facebook abarundi baba ariko bararonka kwa mahera ni bande. Nibaza yuko ari bake cyane, nibaza ko ari nk'umwe kwijana. Facebook ni ibintu bigoye cyane kugira uronka amahera kuri Facebook. Sinzi biharuro ubo wakoresheje. Ikintu kimbabaza rero, abanyarwanda bariko binjiza amamiliyoni n'amamiliyoni, mugabo natwe twirirwa kuri Facebook tuvuga ibi nabiriya, voilà, ugasanga amavyuzi yarabaye menshi cyane kuri Facebook, mugabo kuri YouTube ugasanga ni 0 views. None reka nkoreshe niri jambo, twibera mu rusaku gusa. Turiko tuvuga abandi, naka vyagenze uku, naka yarahebanye na naka baravuye mu rukundo, ibintu bitagira inzira n'ingaru. Ivyo ugasanga niyo vyaroza amavyuzi, amavyuzi yaruzuye. Bigaherera kuri Facebook akaba ariyo yironkera amahera gusa. Nukuvuga ngo uko mubona amavyuzi kuri Facebook biriko irinjiza amahera ateye ubwoba. Mugabo nawe ugura amayinite gusa ukubitako nta kintu na kimwe wizeho. Nukuvuga ngo utashe imvumure. Voilà. None aha twongana n'abanyarwanda gute? Ni gute twongana n'abanyarwanda bo bariko barinjiza amamiliyoni natwe twisopa mu mifuko? Niko ubukene buza. Reka ndabaha akarorero kaboneka. Tuje kuri kimenyesha makuru Akezanet. Abantu bakunze kuraba. Iyi nkuru kuri Facebook ifise amaviews ibihumbi 96 hafi 97. Ndabira ugiye kuri YouTube yabo amaviews igihumbi ku nkuru imwe. Amaviews ibihumbi 97 aguye muri pubere. Facebook niyo yironkeye amahera, mugabo kuri YouTube naho uroza amaviews igihumbi. Aha nta ni dolari na rimwe ririmwo. Reka ndabongere ntimuvyimbikwe. Bagiranye ikiganiro n'umushinga ntahe. Kuri Facebook hariko amaviews ibihumbi 109. Ja kuri YouTube yabo. Kuri YouTube yabo ni ibihumbi 3,400. Biri bibiri akarakara karorero ndabahaye. Aha rero no kuyandi mashene niko vyimereye. Oya, Facebook siyo kabisa. Nurubuga nivyo rudufasha rurafise ivyo rufasha.
Facebook iriko abantu benshi iratuma abantu batari bake bahura nukuvuga twavuga yuko ari nk'irembo ricamwe abantu ikoresha mu kumenyekanisha ibintu mu kugira ama publicité mugabo nabo si benshi yaba ya views ari kuri Facebook yo kwimukira kuri YouTube abarundi nabo bo kwifata neza ubu nta kariro kanini je nkigiramo ibintu tubishize kuri YouTube hanyuma bari kuri WhatsApp tukabaha ubu Facebook dusigaye tuyikoresha nko kubika ama video nukuvuga ngo haraca n'umwanya tutarashirako ibintu ko nta kuntu ibintu wobishira kuri YouTube ngo bitange kuri WhatsApp hanyuma ngo usubire ubishire kuri Facebook kandi ba bantu bari kuri Facebook nyene twebwe nibo twazanye kuri WhatsApp nivyo abo dufise kuri WhatsApp benshi bazananye kuri Facebook rero Facebook ni nziza mu gihe uri kuraduga ukeneye abantu baraba ibikorwa vyawe ubaronderera kuri Facebook mugabo Facebook n'abantu bake bashobora kuyironkako akantu kwinjiza ni zero Facebook ikoreshwa hanini mu guhuza abantu voilà mu kwegeranya abantu mu kugira ama publicité mugabo YouTube nayo nurubuga rwiza go kwigishirizako voilà aha rero niho abanyarwanda baturira abanyarwanda benshi usanga bariko barigisha usanga bafise ukuntu bigisha mugabo natwe ni bimwe navuga ntavyo no kwigwa ndasubiramo ni bimwe navuga rero turakwiye kwikebuka twebwe abarundi none ahanini biriko biratuma abarundi batitwararika gukoresha urubuga rwa YouTube ni ibintu byinshi ariko reka tubacire ku mayange bikeye ubwa mbere abarundi ntibagira effort nta kigoro bagira umuntu yakoze ibintu utireka ndabe kuri YouTube ivyo yakoze reka ibi bintu yabikoresheje inguvu nyinshi reka ndabirabire kuri YouTube hafume hajako na view imwe yiwanje no ashima kubirabira kuri Facebook canke kuri WhatsApp ubwa kabiri bitumwa no kubanira YouTube ntayo nokoresha itwara amahera menshi reka rero ndabironkere kuri WhatsApp canke kuri Facebook rero hariho nabo usanga babikora bafise n'amahera yo kuja kuri YouTube mugabo ntibajeyo bagaca baprofita iyo WhatsApp mu yandi majambo baca banebwa Imana idufashe tureke kugira abantu abanebwe ubwa gatatu leta ntivyorosha leta ntiyorosha ibya internet mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bibaza bati mbega kubera iki YouTube idakora neza mu gihugu cy'u Burundi voilà byagenze gute voilà mu 2020 leta yarugaye urubuga rwa YouTube mu Burundi kubera iki ngo hariko haraca ibihuha ngo n'urubuga rwaca kwibihuha mbere ivyo vyatanguye mu 2018 bigatuma umutekano uhungabana voilà aho rero niho YouTube yugariwe canke yirukaniwe mu Burundi ico gihe gushika ubu abakora YouTube abagira amashene mu Burundi baba bariko bariyiba ni nkuko baba bariko bariyiba na location canke aho bari ntibagira ko bari mu Burundi bagira ko bari mu bindi bihugu aha nkaha murabona nka RTNB iradiyo y'igihugu bavuga yuko iri muri Tanzania iki kintu muracumva ndabura kwandika yuko iri mu Burundi bagira bati turi muri Tanzania kuko banditse yuko bari mu Burundi YouTube ikigira iti none mwandika muri mu Burundi gute kandi baratwirukanye eraba ikinyamakuru Mashariki kiri muri Tanzania ntikiri mu Burundi abandi kuri location uzosanga banditse ko Amerika ko bari mu Buraya muri Australia voilà kugira ngo YouTube imenye yuko ariyo bari wanditse kuri mu Burundi YouTube igira iti wewe sindakuzi murumva yuko leta nayo iri mu bitavyorosha murumva yuko leta yatwugaranye avye ibihugu vya mbere kwisi birabwamwo YouTube ku rugero rutoya cyane mu yandi majambo wanditse uti which country has the least internet access ivyo vyanditse kuri Google kwisonga haza igihugu cy'u Burundi
kigakurikirwa na Centrafrique. Hampande y'ivyo haza Korea y'Amajyaruguru. Muri Korea y'Amajyaruguru internet ikoreshwa nabo muri leta gusa. Abanyagihugu ntibemerewe gukoresha internet. Murumva yuko basa nabugaranye, donc barugaranye mu majambo makeya. Rero natwe abarundi murumva yuko dusa nabugaranye. Abategetsi bacu ikibazo nta eforo ubona yuko bariko barakoresha kugira ngo kive mu nzira kanatsinda. Murumva yuko aribo bavyugaye, vyose vyugariye kuri bo. Mwarumvise mu misi heze yuko hariho n'abavuga bati ivyo mwe muvuga kuri internet twebwe nta mwanya dufise wo kumviriza bica kuri internet. Oya, none batabona akamaro ka internet mwumva za nguvu zo kubitunganya zova hehe? Ni majambo tuzoguma tuvuga yuko ukreye YouTube wese avuga yuko atari mu Burundi gushika ryari. Ikigira kane gituma abarundi bataraba kuri YouTube n'inzigo n'ishari n'ugwanko. Voilà, ibi bikorwa na naka, ntituri mu mugambwe umwe, ibi bikorwa na naka. Oya, yironderera amavyuzi gusa, je nta mavyuzi yanje ndamuha. Oya, ntibishoboka. Oya, ngiye kuri YouTube noba ndiko ndamuteza imbere, ntibishoboka. Nahaja kuri YouTube uvuze uti fyonda subscribe ntayifyonde kandi abibona. Voilà, oya, noba ndiko ndamuteza imbere. Voilà, sikizima ndose ico ngomba, ibindi navyo aribaza. Igituma rero nkubwira icyo nkora cyose nobikora gishoboka kugira ngo umugambi wawe utere uje imbere, kuko ndumva birumvikana. Hari abo ubwira bakavuga ngo wowe nandi reka bikora yiyongerera amavyuzi ngo kuri YouTube ngo ucararangiye ngo numva ko guma wahibiriza ngo shirako ngo ntibagire ngo kuvyona kukazogera ngo n'ibindi. Ariko rero gira ingorane zisa nanje nkunda gukoresha YouTube cyane. Gukoresha YouTube cyane niyo rero ngira handi hoho umaze kumbona cyane gashikiye gashoboka. Tuvuze duti fyonda kuri ako kazogera kugira ngo ntihagire ikindi cigwa kizobacika. Hariho abantu nkuko muvyumvise baca bavuga ngo oya nguwo vyararangiye, nguyo ngo yikombera amavyuzi gusa. Voilà, ngubwo n'ubusuma. Mwumviye ingendo kabisa yoshobora kuduteza imbere. Trump naberetse ko Trump afise chaîne ya YouTube ahejeje kugira motivation. Voilà, ahejeje kugira motivation arabwira abantu ati fyonda, ati nimba wankurikiranye ijana kwijana ukantahura, fyonda kuri jeme ugire subscribe hanyuma fyonde no kukazogera. Your past, just learn from it and move on. 6, no one cares. Work harder to become better each day. 7, ignore advice from anyone who doesn't live the life you want to live. 8, rule over your emotions. A calm mind can handle any situation. In life, challenges are inevitable, but how we face them makes all the difference. If you agree with me, drop a 100% in the comments and hit that follow button, because this account is for winners like you. Trump si president wa Etazini aragira ati nimba wemeranije nanje kuri bimvuze cufyonda kuri ako kabuto kari musi. Ati ibintu nk'ibi ni ivy'abantu b'intwari nka wewe. Anje ibi nama nkunda kubivuga mpejeje. Nimba hari cyo tahuye mu byo nshikirije fyonda kuri subscribe. Aho mwumva bangize nabi. Voilà, simba ngize nabi nibaza yuko wahora yiyumvira yuko ari uko carangiye aratahuye. Ivyiyumviro nkamwe nibi tutabihevye nta terambere bishobora kuzana. Ibi rero ni bimwe ndababwira bituma abantu benshi batihutira urubuga rwa YouTube canke n'abarugiye ko ugasanga nta kintu bagufashije. Ariko kandi nsubire nteri intege nyinshi cane mwebwe mumaze kubitahura, mwebwe mumaze kubona akamaro ka YouTube, mwebwe mushigikira uko mushoboye kuri YouTube, mwebwe mufyonda kuri subscribe, mwebwe mufyonda kuri jeme, mwebwe musabikanye ivyo tuba twakoze mukabisabikanya n'abagenzi banyu. Imana ibahezagire cyane, Imana ibafashe mu byo muriko murakora vyose. Umutima nk'uyo
suwa bose ivyo muravyiyumviye umuntu ahejeje kukugaburira ikintu kigufashije usigaye urinovora uti akantu ni danje voilà mugakubwiye ati fyonda subscribe waya kamwishwaje cenga fyonda kuri subscribe oya mana yanje ivyo bintu sivyo. Kira gatanu kudaha agaciro ibikorwa vyakozwe n'umuntu voilà kutiyumvira uti naka yakoresheje inguvu reka nawe donc ndamufashe muri ubu buryo ndabirabire kuri YouTube. Ubwa gatandatu nza nabivuze abarundi ntituri seriye urumva tuguma tuvuga insaku gusa kuri Facebook ivyo bigatuma tutavirira ngo tuje kuri YouTube kugira ngo turabe ibintu biri seriye. Ubwindwi abarundi ntitugira content voilà abantu bagize umwuga ibikorwa vyabo aho usanga buri musi ashikiriza niburi nka video yigisha abantu mu buryo bucanye buriya abo bantu ni bake nibaza ko ari bake ba Chris bafise za kanguka hariho nabandi usanga bigisha ari nk'ibintu vyo matelefone ari nk'ibintu voilà bariko baraza mugabo ni bake cyane. Ubwa nyuma dufise ikibazo gikomeye cukubura internet canke c'amarezo ahanini nivyo bituma dushira abantu kuri WhatsApp mbere bibaye ngombwa ubu dusigaye tubahana ama audio kugira ngo ibintu vyorohe nayo ma audio usanga bigorana cyane kugira ngo bashobore kuyugurura aho nabari mu burere bumwe voilà none hakwiye iki twokwikubita gashi gute kugira ngo natwe tuvyaze umusaruro urubuga rwa YouTube. Kandi nari nibagiye abanyarwanda usanga bashiranako barafashanya kugira ngo imbuga zabo ziduge vyihuse mugabo natwe ivyo ntibishoboka kugirira promotion yundi ivyo ntibishoboka. Iwabo YouTube iri au top niyo iza ubwa mbere kuzindi mbuga zose n'igihugu kiharonkera amahera menshi y'agaciro. Bo ivyo bintu none twobiheza gute twobirangiza gute kugira ngo natwe dutangure gukoresha urubuga rwa YouTube hanyuma tugwamureko nkuko abandi bariko baragwamurako. Mbere na mbere nuko tugwijukira we koresha urubuga uraba ivyashizweko ukamenya yuko uraba ivyo ukeneye kuraba ariko ukumva nuko ari uburyo bwo gushigikira uwo yabishizeko uwo yagushiriye ko ibintu uwo yafashe umwanya ukwiye uhugushirirako ibintu ukeneye ibintu bigukura ahantu bikagushira ahandi ejo ivyo ariko araguha abuze uburyo bwo kubikoresha voilà nawe uzoca ubihomberamwo bimwe wahora uronka bimwe vyahora bigufasha ntavyo uzoba ukironse. Rero nico gituma dukeneraniye ubu hari abantu bamaze gutahura ko YouTube ari ishure rikomeye cyane ibintu vyinshi usanga bavyigishiriza kuri YouTube kanatsinda nka vyose biriko kabisa ivyo nta rundi rubuga ubisangako vyinshi biri kuri YouTube. Abakoresha YouTube nabo abashirako ibintu abashirako content barakwiye kumenya yuko abo babishirirako ari kwa kundi kw'abakiriya n'abakiriya voilà ukwiye kubafata neza ukwiye kubashimira bakubajije ikibazo ukacishura bakubwiye bati duhindurire ejo canke undi musi uzotuzanira ikigwa kimeze uku nuku voilà uriya muntu turamukunda biriya bintu turabikunda urazodutegurira kuri vyo voilà wumvirize ico basaba hanyuma ukibakorere voilà iyo ni engagement hagati ya wewe uburi kuratanga ivyo bintu naba bikonsoma voilà dufate yuko abakoresha YouTube abumviriza ivyo wagize ari abakonsomatere nawe ubitanga uri umuproducteur voilà hategerezwa kubaho rero imigenderanire myiza hagati y'abakonsomatere n'abaproducteur hagati y'abakiriya voilà n'abatanga les services. Kabiri twebwe nk'ugwaruka cyane
tugabanye umwanya tumara kuri Facebook, kuko tumara umwanya muremure kuri Facebook kandi ata kintu iriko iratwinjiriza na gitoya, kiretse abantu kumbure bamaze kubona uburyo bw'uko Facebook ibinjiriza, abo nibo bobandanya. Mugabo ahanini umwanya muremure twawushira kuri YouTube. Voilà. Gatatu, twoba flexible, tugafashanya, tukaduzanya muri bwa bumwe nk'uko abandi babikora, twosanga turiko turatera imbere. Voilà. Eko ko mw'ishure ry'abarundi bose, mw'ishure ry'abarundi bose hari abantu ibihumbi n'ibihumbi, twidentifie tukavuga duti aba bantu n'abantu bashobora gukoresha YouTube ni ibihumbi 200 par exemple, n'akarorero ni ibihumbi 30 canke ni ibihumbi 15 n'abakoresha YouTube. Nukuvuga ngo abo bakaja hamwe, mbere nivyo tugomba gukora mu minsi mikeya, tuzobabwira ingene bimeze. Rero mu gihe bari hamwe, haciye haza umuntu akavuga ati ebagabo jewe mfise ivyimviro ibinini, singabire yanje isara ishushe, ngomba nigisha abantu, ngomba nkorera abantu ibi nibi kandi nipfuza kubikorera kuri YouTube, ngomba yuko urubuga rwanje abantu barumenya, bakarukurikirana, bakabona ivyo nkora. Mu gihe dufise abantu nk'ibihumbi 200 bari hamwe, biroroshe cyane ko dusha dufata ka linki tugaca tugaha abo bantu, no kuvuga ngo bagaca bacumitako ya subscribers. Mu kiringo c'imisi nk'itatu uyo muntu abafise aba subscribers basabwa kugira ngo urubuga rwiwe rutangure ruduge. Hajya none aka kantu mwoba mugatahuye? Je nibaza ko mutagatahura da. Sinibaza yuko mutahura, sinibaza yuko mubona iyo opportunity. Kuri kw'Imana abantu dufise ico gikorwa tukibahaye giteguye neza mu gikora. Abantu dufise kuri WhatsApp, Imana imfashije bagatahura nk'iki cigo, bagatangura kuraba ivyo dushizeko kuri YouTube, ndabwiye ukuri, hobaho ikintu ciyongera, hobaho akarusho. Ivyo vyotuma n'ibikorwa vyacu vya misi yose, imigambi ibiki vyoroha. Tugomba turamenyereze buke buke abo bishoboka, abo bidashoboka nabo ni babandi usanga bari mu bice usanga bidafata, abo tuzobandanya tubaha ya ma audio canke utuvideo duto kugira ngo nabo bashobore kuvyugurura. Aka kantu tukagiriye abajene bari ambitieux, bafise amatara, bagomba kuyamurika, bagomba kuyakoresha. Mwumva vyo dutwara igihe kingana gute kugira ngo tubone nk'abajene bashika 1000 bafise ama YouTube channel. Voilà, bafise ivyo bariko barakora, bafise ivyo bariko barigisha, YouTube ibahemba. Voilà. Murumva aka kantu n'akantu gatoya mugabo tugakoze ko hindura ubuzima bw'abantu benshi. Ibi bintu hariho abantu bitunze, hariho abantu baronka ico bashira ku meza, hariho abantu bambara YouTube, hariho abantu bagendera mu miduga baguze muri YouTube, hariho abantu. Voilà. None abantu b'Imana, muri ubu buryo tworeka gutera imbere gute? Turengera ubuhimbire dufise, turengera ingorane dufise, hanyuma tuduzanye, dushigikirane, dufatane mu nda, kuko n'ahandi murabona yuko ibi biharuro birateye isoni, ibiharuro 4 kwijana birateye isoni cyane. Voilà. None leta itatwitayeho duce dupfa uko nyene. Bo yumvire nko mu gihe umuvyeyi wawe ari kigaba, none woca ukora iki? Woca upfa uko nyene ufise amaboko, ufise n'umutwe, ufise n'ubwenge bukora? Mu gusozera, ikindi kintu cokogwa, reka dusabe leta yuko yokuraho inzitizi, dusabe leta yuko yokorosha ibi bintu vya YouTube, ibintu vya internet.
bigasubira bigakora neza mu gihugu c'u Burundi. Abantu bakareka kwinyegeza bakreye ama YouTube bandika ngo bari muri Etats-Unis, ngo bari mu Rwanda, ngo bari muri Tanzania. Oya, ivyo bintu ntibiryoshe, ntibibereye na gatoya. Voilà. Ikindi naco, leta none yoguma ivuga ngo ifise ubukene bw'amadolari, ntimubona yuko ariyo yavyugaye? Iyumvire nk'abajene ibihumbi 5 bariko binjiza amadolari kuri internet, bariko binjiza amadolari kuri YouTube. Murumva ukuntu leta y'u Burundi yoba nayo iri kwirahungukira? Voilà. Ibi ni bintu nibiharuro vyoroshe cyane gutahura. Tayo nyene niyo vyugariyeko. Nta kuntu yovuga ngo ikeneye amadovize, mugaba amadovize ariyo nyene yayugaye. Voilà. Leta niyo yugaye amadovize. Voilà. Karorero nababwiye nti mwishure ry'abarundi bose abantu bari kuri WhatsApp n'abantu benshi cyane n'ibihumbi. Tuvuze duti abantu bakoresha YouTube tubakeneye ngaha. Voilà. Ubu tugomba tugira ibintu seriye. Voilà. Nk'abantu 200,000 tugaje tubatondeka ngaho. Voilà. Abo bakaba bari ngaho. None gupromoting umuntu canke gufasha umuntu kugira ngo aboneke kuri YouTube. Voilà. Ivyiwe ivyo ariko arakora bimenyekane. Voilà. Mwumva vyo twari gihe kingana gutega abantu b'Imana. Akanya gatoya. Gituma twababwiye duti hariho ubundi buryo turiko turabitunganyamwo vuba cyane turababwira ingene bizogenda. Turifuza yuko nk'abajene b'abarundi bashika nk'ibihumbi 5 canke ibihumbi 10 bashobora kuba bariko barakoresha urubuga rwa YouTube canke internet bonyene aribo bikorera akazi kandi bakabaho bikababeshaho. Voilà. Igikuru rero nuko utahura ikiri muri wewe, nuko uba ufise ubutumwa bwo gutanga, nuko uba ufise icuha abandi. Voilà. Nuko uba ufise ro contenu. Ibi rero bica bifatana na zangabire twavuga, zangabire twama dusemerera dusubiramwo igihe cyose. Kuko ntushobora kuja kuri YouTube ataco uri kurabwira abandi, ataco uri kurafasha abandi. Muramaze kubona abantu bariha n'amahera bakagira urubuga rwa YouTube mbere bakabashirira ko n'abasubscribers, mugabo ugasanga rumaze imyaka n'imyaka rukiri hahandi rutigeze rukura. Voilà. Kubera iki? Ntaco ufise uri kuraha abantu, ntaco ufise uri kurabaganirira. Abantu baza, donc abantu ntibaza kubera wewe, abantu baza kubera ingabire ufise, abantu baza bakurikirana ico kiri muri wewe. Voilà. Iyo mpano, iyo ngabire iri muri wewe niyo baza bakurikirana. Rero dutegerezwa kubanza kwitahura ubwa mbere, dutegerezwa kubanza kumenya ingabire zacu, dutegerezwa kubanza kumenya ico twotanga imbere yuko dutangura izo mbuga, imbere yuko dutangura urubuga rwa YouTube. Ivyangombwa cyanye icyakamaro si ico gukreya urubuga rwa YouTube, ahubwo icy'ingenzi nukubanza ukamenya uti mbega hari kiri muri jewe noha abandi, hari kiri muri jewe nofashisha abandi. Aho rero uburi qualifié gutanguza urubuga rwa YouTube. Abatama hari abantu usanga bafise ibintu biri muri bo. Voilà. Nitugomba yuko ivyo bintu biri muri bo bazobijana hariya iyo bazoba bagiye kuko twese tuzova ngaha kwisi. Tugomba yuko bazopfa canke bazosezera isi bari vide. Voilà. Ataki kiri muri bo vyose barabishize ngaho biriko biragirira akamaro abandi. Apana kwitaba Imana buzuye. Voilà. Buzuye ibintu isi tigeze imenya, ururunganwe rutigeze rumenya. Voilà. Ugasanga ubutunzi bwose barajanye n'uwo muntu. Ivyo ntavyo twifuza yuko umuntu apfa ari empty, apfa ari vide. Voilà. Ivyari muri we bisigare birafasha isi. Tuvuge duti naka twaramwigiye ko ibintu vyinshi. Rero murumva yuko n'abatama
barashobora kugira urubuga rwa Facebook, no, barashobora kugira urubuga rwa YouTube, voilà, bakiyamurira, bakavuga imigani, bakadutera inkuru, bakatubwira bati byari bimeze uku, byari bimeze kuriya, voilà. N'iyo shene ninde yoreka kuyiraba? Bati hariya rero imbere yuko abazungu baza byari bimeze uku, byari bimeze kuriya, voilà. Nk'ivyo umuntu abifise, turashobora kumufasha akagira YouTube, hanyuma kama bishikirizako, voilà. YouTube igatangura kumuhemba, akigirira retraite neza. Nivyo twipfuza, voilà. Ntiwibagire kugira subscribe ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Hanyuma nsubire ndabibutse, mwibuke gushigikira uko mushoboye, uko umuntu wese ashobojwe, wa mugambi watubane amahoro. Ukuboko kwawe turagukeneye. Imana nibampezagirire mwese.